Mwaramutse uwundi munywanyi ati ugiye gusaza nabi muta. Okay. Dabo jese ndasaza ndacafise imyaka irenga 10 yo gukora akazi imbere ya retirement. Kandi kenshi na kenshi retirement ntibisigura ubusaza, hari abantu benshi bona baritayarinze kandi bakiri active. Hanyuma gusaza nabi ibintu bikomeje uko biri, nsenga Imana inshallah nibaza ko it's okay, nabwo ndi umuntu akomeye cyane mugabo okay, no ishima ndavye aho navuye. Hanyuma ivya politike vyihoze abajene turazi akamaro k'umugambwe. We ni buri mujene w'imbonera kure uri cenda juru ushobora kubwira umuntu akuze nkanje ngo ivyo nihoza n'ivyo ntihoza, ivyo numva ko ari harimo sinzi uko novyuka, sinabwo narogaze kuko anyway. Hanyuma twego abajene turazi akamaro k'umugambwe. Oh my goodness. Uwo mugambwe mu abajene mwe muzosafaringa, you will suffer. Muzosafaringa abajene muri ko mukorera mu Burundi hagenda bumva n'ikigongwe. Navutanze video mvuga kera ngene ubuzima abantu nk'umuntu yize akazi kari garanti. N'umuntu aje w'icumi ntiyasubira kumesa impuzu, ntiyasubira guteka, ntiyasubira kurima. Ariko ubu n'umuntu w'umuprofesseur abafise ahantu aja kurima. Dude, nimba abajene uvuga umugambwe w'abajene ari uwo muzasafaringa, wait. Kandi gutera imbere no gukora suguhindagura imigambwe canke abapresident. You don't know anything, dude. We kiraza ifu ko muba muceceka mukigama abantu. Umuntu uri nk'ahantu Burundi muri rirare utarigere uja no mu Rwanda no muri Tanzania no muri Kenya, umenya gute ivyo gutera ibisaho ngo gitera imbere, ubizi gute, wamenye gute ibintu bitazaho ba president banyu bama bariko baratembera byabananiye babuze ingene babigenza, we umenya gute ingene igihugu giteza imbere guhindura imigambi wa president, ivyo bimenya gute, ubizi gute, wabibonye, wavyize hehe, urafise theory book wasomye John Locke, c'est pas Machiavelli, c'est pas wundi muntu canke baratembere muri France, Angleterre, c'est pas Taiwan, Singapore, Canada, ruvuga uti nabonye formule yo gutera imbere, uyikuye ivyo bivuga ubizi he? You know nothing about it, dude. Just ceceka ivyo gutembera, uceceke ivyo politiki, uceceke navyo zimuzi ivyo byumbura gakore vyogena muri suragurira ko hirya no hino. Turazi ivyo dukeneye, ntitwotega amaboko president. Navyo muzi ivyo mukeneye mubizi gute? Ivyo mukeneye navyo muzi, ni mutega amaboko president. Ninde yakubwiye ngo utega amaboko president ntabwo office president ivyo mutega. Numva deja ko utazi n'ivyo politiki ikora. President ni umuntu mwatoye among yourselves hagati yanyu kugira ngo mumuhe ubutunzi bw'igihugu abusabagize neza. None sinara bikora, atora equipe peja kora, atora equipe, iyo equipe ikabifata amutungo w'igihugu ikawusabikanya mu ma infrastructure no mu bindi bintu igihugu gikeneye. Ivyo bivuga ngo nande yakubwiye ngo uje gutega amaboko ja muntu ndavuga ngo uje gutama amaboko president. Ni gukora tukironderera kandi gukura neva mu vyibagire abajene turamwemera. Esuke jene navuze ko bijanye no gukura neva, sinzi iyi video yagize ku comment n'ama province babigira. Aha rero yakagira comment aho navuze ko ama commune bayapanze nabi. Navyo nigize mvuga kuri Neva pe, navuze ko ama province n'ama commune babipanze nabi. Nukuvuga bafashe nk'abantu bakora ahantu barabunguruza, bamuza nka office yabo canke commune, abandi babaha akazi mugasanga bahaye akazi ku birometero 10-20. Aho hantu nivyoroshe ko bagenda buri munsi, bamwe bagaca basaba ko boja kurara yo kuva ku wa mbere kushika ku wa gatanu. Imagine aho utaha muhira ugataha uja kuramutsa umugore n'abana, uja kurima munsi y'uruguna kwa abantu bose basigaye barima, ufasha abana devoir à domicile. Cette fois-ci ngo nuco ugenda upange akandi kazu hariya hirya kuri commune, kuri biro vya provindi sentare runaka. Ivyo vyose je navuze ko batabipanze ngo babaze abanyagihugu eske bizokorohera nimba wowe wahora uja kuri province y'Muramvya ukene kintu kuri province Gitega bizokorera, niba urukora kuri province Muramvya kuja gutonda province Gitega biroroshe.
niba sepa wahorwa mu Rumonge ntaho zabasize mu budahumuza na Bururi niki bagize province imene kuvuga umuntu ari sepa mu Rumonge, umuntu ari Buyengero n'umuntu ari sepa mu Rutovu bakashira commune ntawuza aho yegereye province ntawuza yegereye izo distance bakaziharura baba bakozi baba n'abarondora ubuzi. Ivyo ne bintu mon frère nubwo nzi ko muri abantu bibijuju ivyo ne bintu menga ni nka logique n'umwana yonka agomba kuvyiyumvira. Ahandi naga company k'abantu batanu je ndamaze kora ubukamba buno bato iyo bunguruje office bararaba dufise abakozi batanu nakabahe ubona uzoronka transport yo kugeraho bizokorohera. Ntushobora juste gufata abakozi bashika ibigihugu cose ngo bashamburaginze gutyo utapanze ingene bazotransportinga ingene aho bazorara nibiki. Est-ce ukiyumvira aussi n'imishahara nuvuze ngo harabatarayihembwa siyo gituma cyuzanamo ivyo gukura neva vy'imigambwe ivyo ntari navoir avec neva n'imigambwe ça avoir avec ubujinga bw'abantu babatwara batigira bapanga ikintu na kimwe. Okay, ibivuga ngo bajene ibi bikwa komwe bwo bajene kwa mukeneye ibintu byose ejo uzorondera karanga muntu ejo uzorondera kurongora ejo uzorondera akazi usange kuri province niyo bitumutwe usange c'est pas rondera passeport utenda kuja ahantu kure cyane n'ibindi vyinshi kandi sinuvuga ituma wasimvye muri kuri video nako ndavuga ikintu kiri obvious man iki kintu kiri obvious iyi panga cy'abantu zejya abakozi ntibabiyumviriye sinzi abanyagihugu bo ko babiyumviriye mugabo ntibiyumvira abakozi yuko bazoba displaced abafise amafamiye bizobagora ukuntu uzosiga abafamiye mu rugo ukagenda gukora ahantu a distance ubutari wabipanze atamushahara wiyongeye ibintu nk'ivyo. I don't see dude. I don't see. En fait sinzi harige numva abantu baje namwe murantera ubwoba murantera ikigongo en fait. Heureusement nkuko navuze jewe nta heureusement ko rimwe muzo wota ni mukomeze mu cyane komeza mushiki ivyo mushaka mugabo kandi no kubya ko harimo ignorance irenze muri mwebwe mwambonera kuremwe. Sawa mugira musemeze.